Genje canke Kapayo. Passagem. Sorry kwanza. Muendelee mfanye vitu vya hatari. Nyuma. Kama kwa debeni, asante sana. Njoo. Toto. Tunaenda kule. Tunaenda huko. Sasa amaze kuhashika zitabu ayishikiye oh shit Simame hivi ona. Twegere nyuma. Bona msogee nyuma hivi. Twegere nyuma. Twegere nyuma dukora kazi. Twegere nyuma dukora kazi neza. Twegere nyuma dukora kazi neza. Twegere nyuma. Kaka mtoka uko nyuma, mve nyuma. Mama tunataka tufanye kazi. Subiri kwa tufanye kazi. Sawa. Mama hapa dada. Sogea nyuma, twagere nyuma. Sasa naona hiyo maronga imani nziza. Oya mfuate imani. Oya telefone ndio bagiye. Sasa mamikro, mlete mamikro. Zana mamikro. Mbona mamikro? Kamata. Daba tama wabanie tu. Ndio sawa. Wewe, moyo wabanie huko kwa sababu siku. oi. Mikro zangu sasa Niko hapa. Kandi ari balete mikro. hewe na. Kandi iriko nga. Bali. Iyo ndayikura ki. Bali. Sasa. Uko tayari mtaniambia? Tuko tayari. Berlin. Picha nyuma. Mtaniambia mko tayari? Subiri Starbo. Baleta mko tayari. Subiri sawa. Boss. Mtaniambia anza kazi. Yes. Bikanda baramutse ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kuroranirwa mu bikorwa byanyu bya misi yose. Yes, uno munsi udasanzwe. Uno munsi deruka turi ngaha byerekeza bano bene wacu. Navuga Birman Boy kiri ku kagenda projet. Berekere cyanze y'igihugu. Navuga aho bakoze amashow atandukanye. Izina ryanjye ni Starboy the Ship. Navuga yuko imbere yuko tubandanya canke duha ibibazo abamenyesha makuru bari hano. Amatosumira bari muri bamwe bakunda Michel ndetse no bita Sanko Mix. Reka dufate umunota umwe kugira dukomeze kubibuka aho bagiye kuko natwe tuzohaja murakoze. Mugabo kure Yes, ibibazo ni vyanyu abamenyesha makuru ndazi ko muri hano mu bibazo byinshi bitandukanye. Twabonye byinshi bitandukanye, twabonye amashow atandukanye, baragiye Sweden, baraja mu Faransa, muri Belgique, Allemagne ndetse n'amatosumira. Hari n'amashow menshi asigaye hari anye bobo basubira gukora. Bisigura yuko iyo umuntu akoze neza ibintu biragenda neza cyane. Turatangura n'ibibazo kandi promoter ko tayari kabisa. Dabo we wanna party. Dabo we wanna party. Kiri we wanna party. Everybody. Kiri we wanna party. Asante sana igituma utanguye uko nukera ko ari abarinzi b'igihugu kandi bakaba barakoze ibidasanzwe muri byo bihugu vya Buraya. Tumenyereye kubona abarinzi batandukanye bakora ibidasanzwe hariya mu bihugu vya Buraya. Uyu munsi Birman Boy yavuze na Kiriko Akiri barashitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Ikintu cya mbere bahungu ba Birman Boy turabaha ikaze mu gihugu cyanyu ciza gitembamo amata n'ubuki. Turabashimiye namwe mwakoze guteka dushimikira mugora nene mano uje gusende telefone ngo yama Dabo turifuza kumenya byinshi bitandukanye ku bijyanye n'umuziki wa Birman Boy. Uyu munsi mwaje kuri ku ncuro yanyu igira kabiri, ku ncuro ya mbere byaraburijwemo ntimwashoboye gushika. Turifuza kumenya iki kibazo cyabaye urugendo rwa Birman Boy ruhindurwe amatariki. ikibazo cyabaye
wari umwanya muto twari dufise indege yari kutugarukana yaradusize kubera uruhe ahantu mwinshi cyane kwinjirana ariko nta kibazo na kimwe wari mwagize kiretse iyo tike iyo ndege yabasi uribonye ngiye cyo ikoro ego twarabonye ibitaramo byinshi bitandukanye mwagiye murakora muri bijya bihugu turifuza kumenya experience mwahakuye cyanye ugukomera mu kazi bivaye na performance mwagiye muragiye muri bijya bihugu ubwanyu mwayibonye ko kubasura ko ari vision cyafata ko ari kubarinji wa mutabo nagura kamera tugafasha amadini uzi gute yari inshuro yacu ya mbere dushitse hariya rero twaragaragaje uko dushoboye nashimye n'abatwitabiriye n'abaje kudushyigikira bibaza ko imiryango yaruguruwe twagarutse mu gihugu hari benshi bari bazi ko tutazogaruka hano ariko iyo twagarutse twari gukora kandi kurusha kubera twabonye ko gukora cyane ari aho bishikana akiri mu bitaramo mwakoze muri bihugu bya Buraya niki kintu mwabonye gitandukanye na performance wakoze muri za Primusique ndetse na performance umaze gukora mu bihugu bitandukanye ndetse bya hano iwacu donc canke n'ibya East Africa kubera ko ibitaramo mwakoze mwabikoze Buraya ndifuza kumenya stage zaho wazibonye gute wabonye abantu bakira gute umunyamuzika turifuza kumenya byinshi bivanye no kumenya wabonye stage zari zimeze mu bihugu mwagiye murakorera byari bimeze neza muri rusange byari bimeze neza muri rusange twize byinshi kandi nibaza yuko ari intambwe nziza twateye kubera yuko twahuye n'abantu bagiye batandukanye ariko ikintu bitandukanye n'abo ngaha ni uko abahariya iyo bakwishimiye barakwishimira iyo nta muntu ashobora kuza muri konseri yawe aje kwicara nta muntu yoyaha amahera aje kwicara yahisha amahera aba aje kuryoherwana nawe aba aje kugaragara bagushyigikira kandi abandi muraza kubaza ibibazo ariko ikibazo cyane ni iyo uri kurakora ibikorwa ariko ushobora kwibaza yuko ibikorwa byawe byaba bifite imbibe uno munsi kiriko akiri waragiye hanze y'igihugu urajya muri Europe urabona abafanzi batandukanye ndetse n'ibikorwa byawe ndetse uranabibasangiza ibikorwa byanyu ndavuga Daboje na Kiriko wese muri rusange bavyakiriye gute abakunzi banyu hariya anye mwababonye gute muri rusange amavideo yaravyerekana we n'amavideo warabana amavideo twarayaraba ariko tutabona yose ayo wabona twabona nyene harayo twabona tukabona ari meza n'abandi bavuze ko twagiye gukora anniversaire ngo muri rusange ibintu byagenze neza intambwe nini cyane bumva gusa ko ikidoma cyagiye gukora concert muri Belgique gange na Kazungu ka Europe no bwohoza abantu babiri n'ibari bisanzwe byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira kubera yuko uyu munsi yagiye kuzazoga mu Burundi niteka ku Burundi tugiye hariya ntitwagiye nka Kiriko na Daboje twagiye mu Burundi ahantu hose twagenda twabereka yuko turabarundi byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira ikibazo cya mbere mfise karibu sana kwanza mu Burundi kubera ko mumaze ukwezi kurenga muri mu mahanga nibaza ko ari iteka kuri mwebwe mugabo muje hari ibindi bikorwa mufite ngaha mu Burundi mu gihe ari benshi bari barindiranye igishika mwiteguye gute guperforminga itariki 31 mu ntara ya Ngozi ikibazo cya kabiri naco hari ikibazo cyabaye kuri Kiriko mu gihe wari uri hanze ku ndirimbo yawe Lala mbega ni kihe kibazo cyagenze gute mu gihe abantu benshi babonye igenda n'umusaheze indwi zirenga zibiri itari kuri rwa YouTube habaye ikihe kibazo mbega uno munsi indirimbo yarabuze burundu cyangwa izogaruka nibazo bibiri witegure gute igitaramo cyo mu ntara ya Ngozi mbega ni kihe kinaba abakunzi banyu bo kwitega muri no muziki w'u Burundi abakunzi bacu bitege kuryoherwa cyane ngenzanye na bimama y'urugaruka rushasha yanje yarakoze indirimbo hariya tora kuri performance kuri uwo munsi amakubijanye n'indirimbo yanjye Lala no mumenyesha amakuru kiwe kagara ama sizi agakoresheje ariko yazisonye yuko munyuma rero najya amakuru atangura muri irya ndirimbo kugira ngo byari ko ndamwigomba cy'amadolari ku masegonda atatu hari amakuru avuga yuko ngo yoba yarabarondeye nta nk'uburongozi bwa Birimani ndavuga bamoza n'abandondeye ariko umuntu yaduhuje ibibazo yuko ariwe yatumye tutagira ikiyago umuntu yaduhuje ni ageze amaze kuduhuza mu gihe yaratelefone rero nibaza ko ashaka byose nanjye ndi umuntu nasanze namwishyuye kutari bwiza ariko icyo nakimusabiye ko imbabazi kandi nawe yavuga yuko icyamubabaje ari ukuntu
kuba namwishyuye kandi sinamwishyuye nabi ariko nuko uko namwishyuye narakoresha ijwi ryiwe ariko nari kumwishyura namwishyuye agira ibyo ashaka kubera ko je nari nzi ko akese ariko arondera amavyuzi ariko naramwegereye ndamusaba imbabazi kuko turabivugana nuko twari tugifatiriwe hariya kuko nkuyobima amatwi yanjye nababwiye nibaza yuko bizogenda neza tugahuza akayaga Dabo mu gisagara cy'Ingozi abagize akabazo Patrick Open Mic afite ikibazo yari imyiteguro muzogira mu ntara ya Ngozi ingene babiteguro twayikoreye muri Europe Dabo nk'umwe mu baririmbyi kino gihe dufise Burundi bwishimiye nk'umwe baririmbyi bakomeye cyane ndetse tuvuze mu baririmbyi Burundi buhagaze ko na izina Dabo J ritabura n'ikimenyamenya mu mahanga barazi ico Dabo J bamariye igihugu ciwe ndetse n'ikijwi giwe rimufasha uyu munsi mufise muriko muraboneka mu madeals menshi atandukanye Dabo J ava muri deal aja mu yindi Dabo J kubatangura umuziki ntarigera asubira hasi ahubwo abandanya aje imbere uyu munsi uragiye Europe uragarutse ndifuza kumenya urugendo Dabo J na Kiriku bakoze muri Europe rugiye guhindura iki cyangwa rugiye gufasha iki umuziki w'Uburundi nk'uko nabibabwiye twarize ibintu byinshi bitandukanye tuzogerageza gukosora aho petete tutari tugeza mu bikorwa byacu nibaza ko ubu tuzanye ingufu zishasha dufate nk'abaririmbyi bashasha iyo zabura yaburyo nta makolabo mwaronse babandi barinzi batandukanye batari bantu reka tubashimira abamenyesha makuru nibaza ko ari umwanya wo kuja kuruhuka Landry ni umwanya wo kuja kuruhuka nibaza yuko ibintu bizagenda neza after nibaza ko tuzakuganira turabashimiye cyane ko namwaje kudushyigikira turabishimiye cyane mukomeze mushyigikira n'abandi dore mu ntara ya Ngozi yes reka tubashimire abamenyesha makuru mwashoboye kuza